radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa 12 muri 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Muri Syria uno munsi bari mu birori byo kwigina itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad. Mu Burundi muri kano kanya bari mu birori byo gusozera isekeza ryo gumurika amasinema cankereresi yakozwe n'abarundi nyene ryamariba buri mwaka festival, ariko uyu mwaka ngo ntibaronse abanyamahanga baza kugitabira ku mpamvu kubera uburyo bwabaye buke bwo sinasho gutumira nyine nahora ndumira abanyamahanga kuko ibyo biraheza bigafasha abakora amareresiyo ngaha bakaza barahiganwa n'abo hanze. Intumwa idasanzwe y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga binini Tiffany Sadler ari mu Rwanda aho yageze avuye mu gihugu kibanyi ca Kongo, akaba yavuze yuko afise icizere ku mubonano wimirije ku munsi w'Imana hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu vyompi uzoshika ku mwumvikano w'amahoro. Mu Rwanda nyene Perezida Paul Kagame yatanguje ku mugaragaro inama y'inteko rusange y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umukino wo gusiganwa n'imodokari Formula 1. Muravyumva mu makuru yacu y'inkino, ndetse tubafitiye nabaza muganga ku ngwara y'igisukari ifata abakenyezi bibungenze. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nido kuri ibyo byose ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Imyigaragambyo ikomeye muri Syria yakozwe mu gihugu cyose mu kwishimira gutembagazwa kwa Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi mu cyitwa umunsi w'intsinzi. Ikivunge kinini cy'abantu bakoraniye mu mujyi rwagati Damascus nyuma y'amasengesho yo kuwa gatanu baririmba indirimbo zihindura amatwara. Umunyamakuru wa BBC uri mu mujyi wa Aleppo yavuze ko abantu benshi naho bahateraniye bazanye ndetse n'abana babo. Ikindi kivunge cy'abantu bishimye nabo babonetse ku mihanda y'umujyi wa Latakia wahoze urimo abantu bashyigikiye cyane Assad. Benshi bateraniye hafi y'ikibumbano cya Hafez al-Assad, akaba se wa Bashar, cyashwenyujwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yavuze ko azakora ku buryo azaburizamo izamuka ry'umutwe wa Kiyisilamu IS muri Syria. Yabivugiye mu rugendo rutunguranye yakoreye muri Iraq. Blinken ari mu rugendo mu karere mu kuganira ku kibazo cya Syria nyuma y'ibiganiro yagiranye na Minisitiri w'intebe wa Iraq rero i Baghdad. Blinken yavuze ko Iraq yumva agaciro k'ituze kurusha ibindi bihugu mu karere. Umunyamakuru wa BBC uri mu rugendo na Blinken yavuze ko Amerika na Iraq bifite inyungu zihuriweho zo kugerageza gukumira Islamic State, ariko kandi anavuga ko umubano mwiza ari ingenzi kuri Amerika kubera ijambo rikomeye Iran ifite muri Iraq. Abanyapalestine 30 bishwe, abandi 50 bakomerekera mu gitero cya Isiraheli mu ijoro ryakeye. Igitero cyagabwe ahantu hakirirwa abakuwe mu byabo muri Gaza nk'uko abaganga baho babivuga. Igisirikare cya Isiraheli cyo kiravuga ko cyari kitumbereye umurwanyi wo ku rwego rwo hejuru mu mutwe wa Kiyisilamu. Inkuru ya Yolande Ner murayumva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutse. Amashusho yo ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abatabazi uyu munsi mu gitondo bashakisha uwaba yarokotse mu bisigazwa by'inyubako y'iposita mu nkambi ya Nusairat. Abatuye aha bavuga ko abanyayigaza bakuwe mu byabo n'intambara imaze amezi 18 bari barashatse ubuhungiro muri iyi nyubako, kandi ko hari umuryango watakarije benshi mu bawugize. Igisirikare cya Isiraheli cyo kivuga ko igisasu cyacyo cy'indege cyari kigendereye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa Islamic Jihad uri nyuma y'ibitero bigabwa ku baturage n'ingabo za Isiraheli, kigashinja uyu mutwe kwikinga inyuma y'abasivile nk'uburyo bwo kwirinda mu byo ukora byose.
Inzira y'umupaka hagati ya Mozambique na Afurika y'Epfo yongeye kuba nyabagendwa mu buryo bw'igice nyuma y'uko inzego z'umutekano zifatiye ubugenzuzi bwaho kubera imyigaragambyo y'abamagana guverinoma ejo hashize kuwa kane. Ingabo za Mozambique zakoresheje ibyuka biryana mu maso ndetse n'amasasu yica mu gutatanya bigaragambyaga bari bafunze umuhanda munini uhuza inzira y'umupaka wa Resano Garcia na Rebombo. Ubu izo nzira zirafunguwe ku banyamaguru n'ibinyabiziga bito, ariko ibinyabiziga byikorera imitwaro ntibiremererwa gutambuka. Afurika y'Epfo yari yarafunze uruhande rwayo rw'umupaka muri iki cyumweru kubera imyivumbagatanyo ibera muri Mozambique yasembuwe n'intsinzi y'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi mu kwezi kwa 10 mu matora ya perezida. Aya ni amakuru ya BBC. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagennye François Bayrou kuba minisitiri w'intebe. Guverinoma y'uwahoze kuri uyu mwanya yasandaye mu cyumweru gishize nyuma y'amezi 3 gusa ishyizweho. Ubufaransa bumaze igihe mu bibazo bya politiki kuva Macron yahamagaza amatora muri uyu mwaka ataratanze uwatsinze ku buryo butomoye, bikaba byarahagaritse imikorere myiza y'inteko ishinga amategeko. Bayrou, umuyobozi w'ishyaka rya Mouvement Démocrate, azahura n'ingorane zo kwemeza amashyaka akenewe mu nteko irimo ibice mu kwemera cyangwa kuburizamo imigambi ya guverinoma. Intego iri ku isonga izaba ari uguhitisha ingengo y'imari, ariko igihe avuganaga n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu, François Bayrou yasabye ko haba ubwumvikane. Numvise ibibazo byanyu. Oya, nibaza ko umuntu wese yumva uburemere bw'iki gikorwa. Nge nibwira kandi yuko umuntu wese atekereza ko hari inzira igomba kuboneka izatuma abantu biyunga aho kubacamo ibice. Nibwira ko ubwiyunge bukenewe. Biravugwa ko perezida wa Brazil ari koroherwa nyuma yo kubagwa inshuro ya kabiri ejo hashize kuwa kane, byakozwe kugira ngo haburizwemo gukomeza kuva amaraso mu bwonko. Abaganga baravuga ko Luiz Inácio Lula da Silva yavuye mu cyumba cy'indembe kandi ari kwigenza, akavuga ndetse akarya mu buryo busanzwe. Bongeraho ko muri iki gihe aguma mu bitaro bya Sao Paulo. Perezida Lula w'imyaka 79 yabazwe by'igitaraganya muri iki cyumweru nyuma yo gukomereka mu bwonko. Florentine. Rakoze Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze mu gihe hitezwe ibiganiro hagati y'abakuru b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuri w'Imana. Intumwa idasanzwe y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga binini ngo yizeye yuko bizogera ku masezerano. Madame Tiffany Sadler yaraye ageze mu Rwanda avuye Kinshasa, aho yavuze yuko yiteze ko ibiganiro bya Rwanda bizohosha ubushamirane buriho muri kino gihe hagati y'ibyo bihugu byombi. Iyi ntumwa y'Ubwongereza yabwiye abanyamakuru muri iki gitondo ko ibi biganiro bikenewe cyane kugira ngo imigenderanire yongere kunaguka ndetse n'abakuwe mu byabo bashobore kubisubiramwo. Ibi nivyo iyo ntumwa yatangaje mu kiganiro yahaye abanyamakuru. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa akaba yagikurikiye. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru muri iki gitondo, intumwa idasanzwe y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga bigari Madame Tiffany Sadler yagaragaje ko afite icyizere ko ibiganiro hagati ya Paul Kagame na Felix Tshisekedi kuri iki cyumweru bizagera ku masezerano. Yavuze ko icyizere agishingira ku bushake n'ubunyangamugayo yabonanye bamwe mu bo bamaze kuganira. Tiffany Sadler avuga ko yageze mu Rwanda yinjiriye ku mupaka wa Goma, ngo akaba yariboneye ukuntu umupaka ufitiye akamaro impande zombi, nyamara urwikekwe rukaba rutuma abantu batisanzura uko bikwiye. Mfite icyizere ko inama ya Rwanda izagira imyanzuro igeraho ko hazabaho amasezerano. Ndabizi neza ko ari intangiriro, ariko ni intangiriro y'ikintu kizima. Ubwongereza bushyigikiye ibihugu byombi muri ibi biganiro kandi buzakomeza kubiba hafi. Ubwo nageraga ku mupaka mvuye muri Kongo, nabonye urujya n'uruza rw'abacuruzi n'abaturage basanzwe. Ubucuruzi nk'ubu nibwo buzahungukira mu gihe haba habayeho amasezerano y'amahoro. Avuga ko amahoro akenewe cyane ku nyungu z'impande zombi, kandi ngo iyi nama ya Rwanda ikaba ari umwanya mwiza wo kuyageraho. Very important that countries engage in good faith, but I remain ultimately.
ni ingenzi ko ibihugu byombi biganira ku mwuka w'ubwizerane bikabwirana icyo bitekereza. Mfite icyizere nshingira ku bunyangamugayo nabonye mu bo twavuganye. Mfite icyizere ko ibihugu byombi nibiganira mu bwizerane kandi bifite ubushake bwa politike hazaboneka igisubizo cy'amahoro. Aya mahoro kandi arakenewe cyane mu karere kose. Urebye akababara abantu bakuwe mu byabo bafite bituma wifuza ko hagira igikorwa kandi habayeho ubushake birashoboka. It makes you very sad and it makes you want to resolve the situation. Hashize igihe kitari gito ibihugu byombi birebana y'ingwe. Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 ndetse no kuvogera ubutaka bwayo. U Rwanda rwo rwakomeje guhakana ibi byose, ahubwo rukavuga ko Kongo ariyo ishyigikiye umutwe wa FDLR rushinja guhungabanya umutekano warwo ibifashijwemo n'ubu butegetsi. Si ubwa mbere intumwa z'ibihugu byombi zihura zifashijwe n'umuhuza ariwe Angola. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Turasubira i Kigali mu makuru y'inkino, ariko tubanze dukubitire mu Burundi aho uno munsi ari isabukuru ngarukamwaka ryo kumurika amareresi Festicab yari maze iminsi 6 rirangira. Ni isabukuru ryabaye atabanyamahanga barimo nk'uko byari bimenyerewe. Ibyo ngo bikaba byaturutse ku buryo buke nk'uko nabigwiwe mu kanya n'umukuru wa Festicab Leonce Ngabo yasobanuriye ko kuri uyu mugoroba biteguye guhemba amareresi 9, ni ukuvuga 3 yabaye aya mbere mu mice 3 nyene y'amareresi yose hamwe yamuritswe akaba agera kuri 40 yaciye kuri televiziyo zitandukanye zo muri ico gihugu. Umva uko Ngabo yambariye. Dufite ubwoko butatu, arico twita amareresi maremare, long métrage de fiction, mu Congereza ni long feature film, hanyuma tukagira amareresi twita short film, n'amareresi yerekana ibisanzwe byahabaye bita documentary. Zose hamwe zirashika 40. Mukaza guhemba zingaho no munsi? Uyu munsi tuza guhemba ijika 9, mbere nizirenga. Iyo mvuze 9 nukubera ko twoma tuvuga 3 za mbere mu mugumwe umwe, ariko hariho n'andi maseka duca duhereza ku buhinga bunyuranye, ari bimwe twita bajya cameraman cyangwa abafasha amajwi, cyangwa tugafata the best female role cyangwa the best male role,